amezi abiri nzonshobora gushora wa mwimbu naronka kandi aho urukwavu rumwe rushobora kumpugana buri minimum 6 muri ubwo butatu nyuma y'amezi abiri kama amahera ashobora kuba make ni 8,000 urumva ko muri ico gihe uzi neza ko nyuma y'amezi abiri ufise 48 ku rukwavu rumwe umva ko nta n'ikindi kintu wokora coza n'amahera mu buryo nk'ubwo. Radio televiziyo turakunda cyane bivuye ku mutima ibiganiro byawe bidushika kunyota radio televiziyo bakunzi b'imbonesha kure RTBB radio televiziyo Burundi bwiza ikorera ku rubuga ngurukana bumenyi mukamuyikurikirana kuri Facebook na YouTube kwandika ijambo rimwe radio televiziyo Burundi bwiza ukaca ukurikirana ibiganiro byacu ama video yacu dushiraho kugira ngo twigishanye maze twonye tuteze imbere ishusho y'u Burundi bwacu. Nuko rero kuri mbona ni Alexine mubona nkaba ndabaha ikiganiro rero tugeze mu iterambere. Ikiganiro rero muribuka yuko twakoze kubijanye n'ubukwavu rero ikiganiro cyaheruka twaravuze ingene ubuzima bw'urukwavu ingene bwifashe, ingene bwubakirwa, ingene bwofungurirwa n'ingene bugenda buragwira. Twabonye yuko umuntu yoroye urukwavu cyangwa inkwavu zibiri ashobora kuja hagati y'ibihumbi 800 n'umiliyoni ku mwaka mu gihe yagize umwuga. Nubu rero tugarutse kunoganza ico cigwa cy'ukuntu tworora inkwavu kugira ngo mwibere abatunzi b'inkwavu maze umuntu wose ugire ico uronse na mufuko uronke amafaranga nkuko tubihimirizwa n'abatukurira muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu cyacu ciza cyane ariwe General Major Evariste Ndayishimiye yahaye itegeko nuvuga ati icyumviro ciza cyane yuko mwene gihugu wese ayorora inkwavu. N'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu beruka gusohora ikete bitumirira abajejwe intwaro abarongoye ibisata bitandukanye kugira akarorero keza mu gutunga inkwavu aho kukazi kugira ngo abandi bose baze bavome bagende. Rero no kuri insamirizi yanyu ikaba nimbonesha kure natwebwe ntitwasigaye inyuma muri uwo mugambi naco gituma tubazanira mworosha kugira ngo abafashe kumenya mbega nyini gute urukwavu rwagurirwa mbega rwubakirwa gute. Naho twabivuze n'uburunye turasubiyemo murabona yuko turi kumwe turi ahantu hubakiye ni hubakiye moderne ariko twaravuze ukuntu akazu kabo kategeza kameze muhorosha cha bidusubiriramwe. Reka turero tumusabe umworosha wacu asubire atwidondore kuce twinjira nyezina mu cigwa. Mwakoze cyane ku mazina ni yandi nyene ndakeza utaniye nkamvuka muri zone Nyambuye ahanyene turi muri commune Sare inkandu umurozi w'inkwavu ego nuko murakoze. Turi muri commune Isare zone Nyambuye ni haruguru y'igisagara gatonyi uri mu gisagara ukacura mu mitumbi hanamiye igisagara. None otanaye waratubwiye ingene bubakira muri zijya nyubako wavuze urugubako ko baruri mu nyubako iziye. Ubushize twarabuze ubwoko bwinshi bw'inyubako z'inkwavu ariko bukuru ni butatu. Hariho élevage construction naturelle ya yindi nabwisanzwe kubaka amatafari hasi mu gashiraho amakabaho na construction semi moderne ari yitubona ngaha aye twita semi moderne kubera ko rabona ko dukoresha ibintu local dushobora gusanga mu kibano. Urabona nkaha aye bigize ni bishobora kuboneka mu kibano hafi ibice 90%. Niyo mpamvu twita semi moderne akaba na construction iri moderne canke améliorée iyo isumba ngaha ayikoze n'ibikoresho vy'agaciro vyiza cyane. Yego neza na neza mwaratubwiye yuko urukwavu rubaka musi akaja kabati ndabibona hahandi wotwereka hahandi haca ko twarabonye ko amaganga y'urukwavu ashobora gukoreshwa mbega ngaho muyatora gute? Yego dufatiye ko zubakiye hano nabwiye ko zigeza kwa zifisa agatapi zihagaze ko ubona ko izimbaho aha ziratandukanije
bikadufasha ko ivyo ziriye n'ivyo zisigaje ona nkaho ivyo zasigaje bica bikoroka ifu tukabitora munsi. Hama ya maganga nawe nyene acabonokera kuri rino bati, hama maze kugera kuri rino bati ayi muranga amurabona ko hariho umureko. Uyu mureko niyo maganga heza agacacamwo agacamanukira muri no tuyo hamwe no muri reservoir mwana twatekanije hano tukajya tuyatora tukayakoresha mu ndimo tukafumbiza ibitegwa vyacu. Yego muravye nko ubu buryo akakantu gatwara uburyo gatwara buba bungana gute? Aka kazimutse cane kwa nkuko mubibona ari mutubaho novuga turi okaziyo twakoze kabamwe akayungira akabaho ibiti dushobora kuronka mu kibano akabaho ibibobobobo bijya bajyamabi y'ibigazi akabaho n'amabati ndetse n'umureko. Rero ngaha aye akabungira dugiye kuri kimwe kimwe canke mfatiye muri rusangi mu bisanzwe nk'akakose gahagaze nk'uko uye kaba gahagaze nko ku bihumbi nka 200 canke 225 kose kuko ari bukaze bune kuko ari bukaze bune kaba gahagaze ku bihumbi 200 canke 225 kubera ko icugura conyene n'utubaho nakayungira kumbure n'imisumari ibiti navyo n'utubati ibiti navyo urashobora kurondeza. Ego mwaratubwiye neza aho ni mu nyubako mbega ku maganga aganga y'urukwavu twibutsa ico tuyakoresha. Amaganga y'urukwavu arakoreshwa cyane nk'ifumbire akongera arakoreshwa kandi nk'umuti upompa ubukoko. Nko mu bihugu byamaze gutera imbere hoho bona bakoresha no bijanye no kuvura nk'ibikomere kubera ko hariho ibiyarimwo bifasha kwirika umubiri w'umuntu canke w'ibitungo. Ariko tubwiye nka aye tukoresha mu kuvomera dupompa imirima igihe turiko dushaka kwirukana ubukoko canke naho dukeneye gufumbira kugira ngo ya mirima yacu itagate itanga umwimbu. Uretse rero amaganga urumva ko ari ingirakamaro n'umwavu ingirakamaro. Tusimbize rero kuri cacigwa waduha cerekeye kugaburira inkwavu. Je nabonye mwashizemo amazi nabo mwashizemo ivyatsi subira utwibutse neza umuntu ariko aratwumviriza ukundi ushobora kugaburira urukwavu. Yego murakoze cyane nkuko nabivuze ubushize urukwavu bwa mbere rusaka estoma gatowe nabisaba ko nturuhere vyinshi rimwe uretse ko rwosha navyonona ushaka kubijya ugaca rutakaza apeti. Rero sako riko madushiramo duke nkuko mwabibonye aha twite ko tuzigaburira ubwatsi ariko mugabo twashamo n'ingya za kijambere. Ku vyatsi rero nkuko nagiye ubushize dukoresha ivyatsi bikamutse sinzi ngangira murahabona ngira ngo murabibona dukoresha ivyatsi bikamutse vyataye amazi bidatose. Murabitora mukavyanikira? Turabitora tukavyanikira ariko muga ntiba expose kuzuba kwako bibaye direct kuzuba ishobora guca vyuma bigakambirana bigatuma inkwavu zitabijya ziryohewe. Ariko tubigerageza kuwumutsa kugira ngo aya mazi abari ku mababi inyuma yose avemwo kumbure hasigara amazi gusa y'icatsi nani kuko yo atacha twononera. Hama rero tumaze rero kubitora tukabikamutsa gutyo cyo tubiha inkwavu zacu ariko tukagerageza kuba hafi yazo ku buryo dushobora gutanga 4 ku munsi. Ukazira nko mu gatondo ugasubira nka saa 4 ugasubira nka saa 8 nka saa 10 biguna gukundira no mijoro kaziha. Nukuvuga ubwendo ziha duke zimaze bakurayo duke. Ego duke ziba muvuma hama nk'ibi byo ziba zasigaje ukagerageza kubikurayo. Hagiye ziba zabihonyanze canke zabiganzemwo muri ico gihe bigumyeyo dushobora kongera zikabifungura. Urabizi ko n'umuntu ariye umwanda ashobora gucagira ikibazo. Ego acagwara rero n'inkwavu nuko twitwareka cane kugira isuku ryaho ziba cane. Hariho abantu benshi batari bazi yuko amazi ashobora kuba inkwavu zinywa amazi. We nabonye ko wazihaye amazi none gantunze we amazi kugira umuntu nk'urukwavu uruha nk'amazi angana gute. Nkuko nabivuze ubushize
urukwavu ruranywa amazi kandi ruranywa amazi menshi. Nkaha aye kwako turi mu gihe gisa nuko ari urushana ntihashushe cyane kandi ntihakanye cyane ntizinywa menshi. Nk'izi zirashobora kunywa imwe 500 ml. Nukuvuga ama mililitiro 500 ni kuvuga inusu y'ilitiro. Inusu y'ilitiro ku rukwavu ibikwiye. Hama ziranywa amazi menshi cyane ariko mu gihe zafunguye byo kurya mvaruganda navuga. Hoho ziguma zinyoterwa cyane gaca bituma zinywa amazi menshi kurushaho zariye ivyatsi. Hari umuntu yavuze yuko ushobora gufata bijya byo kurya by'ingurube. Isondoble, sonderi, cyane n'itoroto ngo ukayinika amazi ashushe hanyuma ngo ukacikurayo ukamera nk'uyumutsa gatonyi itajo bacana y'amazi hanyuma ngo ukazihereza zikarya. Nivyo namwe mubona. Mu bisanzwe ushatse kuziha nkuko ufashe sondoble n'amatuto ukaziha zirabijya ariko mugabo hari ico utegeza kwitondera kubera ko ubwa mbere na mbere estoma y'urukwavu iri familiye cyane ku bintu bifise inguvu canke ku bintu yamanje ubwa mbere gucisha mu kanwa ikahekenya hamwe gazikamira. Rero nk'amason cyane ntaba ari konseye cyane kuziga ntibihanura kuziha cyane amason canke ijya miguruka y'ibinyantete kubera ko akenshi usanga bidakunda ko ziyahekenya hamazimire. Yashobora guteza ikibazo muri estoma ariko mugabo mu gihe umenye ukunyine ushirayo ukavugatirika nshemo tuto hejuru kurugero rwo hejuru hamu dusongere duke hama ntizinda zihereze naho ni sawa. Mugako harimo ibyo kurya byagenewe inkwavu. Ego ari ibyabugenewe dushobora gusanga ku masoko nabwiye ko ari ubwoko ububiri hari ibyo bitari ma concentré no granule n'ibindi ari ma concentré granule. Ngaha turafise ari ma concentré ziri no granule no kuvuga zo ni biravanze nyene uko nyene bisanzwe. Ego hama tuvuza ari ma concentré granule naho ni tundutetetete dushobora kugura ku isoko ama tukazihereza zigafungura. Turi ku musozo ukina kiganiro abari kwatumviriza hanini twahagaze gusura kuraba kuri ya nyubako ngeneye urukwavu rutegeza kubakirwa Gute umuntu mwene gihugu muto ashobora kwibakira ino nzu agashobora kugira hane gutunga nawe inkwavu mu buryo bwa kijambere kandi mu buryo ashoboye. Turavuze kandi n'ivyerekeye kuzigaburira urumva udashobora kuronka bijya byo kurya bigurwa marima concentré urashobora kuzigaburira ivyatsi mwumvise ko harimo ukuntu bazigaburira. Nitugarutse kubona ubuzigwira ariko none aka kantu turavye kajamo inkwavu zingahe. Mu bisanzwe ukuzubatse ngaha nico twita case de maternité. Nayivuze ubushize ko hariho ubukaze bwinshi. Iyi ni case de maternité ni kuvuga haye naho zivyarira. Niyo mpamvu mubona hubatse hagutse. Ari mu bisanzwe kugangingo ni urukwavu rumwe kwaho kandi gapima 60 70 ni kuvuga mu bukiko ku uye 70 hama mu kugenda ku uye 50 mu buduga yavariye nta kibazo ashobora kugira 45 60 uko ushatse uko tuzo igihe hadashushe cyane nta kibazo bizitera. Rero kuri kano gakaze hajamo urukwavu rumwe kubera ko naho zivyarira aye nuko kumbure muje zitako ziregeza imisi yo kuvyara hari ibikoresho dushirayo ibyo bita ama boîte d'oni no kuvuga nakantu dushaka kadufasha kugira kugwanya zamfu z'inkwavu. Ego ako kantu rero muca mushiramo niko mwita boîte ani. No kuvuga akaniko bita boîte ani ona ko hejuru karafutse hamwe no musi naho bigafuse cyane karafise udutoboro dufasha gusohora ya maganga ndetse n'amase ziba zatereye mindana. Rero ngaha niho dushira ubwana bwavutse nyine bo gambera mbere ko bujaho nyina tugeze ku munsi wa 22 ni kuvuga asigaye imisi 8 ngo urukwavu ruvyare. Je dugashiramo ngaha aye muri ya kaze yacu de maternité kakigumirayo. Urukwavu rumaze ukabona ruca gwimungurira ngaha kwako murabizi twavuze tubona zimungurira mu myobo zigirane. Rero rumaze ukabona ruca gwimungurira ngaha
amagwimunguriye ngaho ucaruvyarira hano bwa bwana ntibikunda ko bwa budeyambira buja mu maganga ya nyina ugirani ego nako ngaha ari bloke buca bukurira ngaha kugira ku munsi wa 10 niho wabutangwire kugira muvuma bushobora kwikura ngaha bukaja hanze kwako bamaze gukura. Rero iyi niyo cadushira aha ona ko ari na kanini tugashira muri ikazi uco nyine kagumizayo ikabukurikiranirayo. Hama kandi gine gica kibayo muri yo kaze urana ko harimo amazi akabate k'amazi tunashiraho kandi na manjwari ako ziriramwe mu gihe twaguze byo kurya mva ruganda. Niyo mpamvu rero iyiye yubatse yagutse, ariko kuri condition normal mu bihe bisanzwe twashobora kubaka agakaze kamwe gapima 50 canke gapima 50 mu gihe dukeneye ko habamwo urukwavu rumwe canke zibiri zitavyara. Turabona ko muzana ibintu bimeze nk'ishwagara mwosubira mukatwibutsa akamaro k'ishwagara muri urugubako cyangwa mu bworozi bw'urukwavu. Turashaka kwishwagara ko nk'uno munsi no twakuye ko imicafu no twakuye mu mwavu warakorokenga rero dushaka ishwagara kugira ngo imigera yayiba mwavu warakorokenga ntiduge hejuru ngo twononere ibitungo bikunde imigera yose yari ngaha aye ipfe kwa kwishwagara idufasha kwica ubukoko no kwica imigera y'ingwara zishobora kutwononera mu bworozi bwacu. None irishwagara ni rimwe bakoresha mu kudugura muri fomi? Ego cyane ashobora kuba yakoresha muri fomi canke imbere ryayo dukoresha mu gusiga amazu. Ego bakunzi bimbonesha kure RTBB murumva yuko rero ibintu bijanye n'ubworozi bw'urukwavu bisaba ibintu bijanye n'isuku, kugira isuku no kwitwararika urukwavu. Naho ushobora kubona umwimbu ngene umeze, ni hamwe ushobora kubona yuko uko uraronka mbere n'inyungu. Rero ni ngaho rero tugire tubatumirire umwe wese mu byashoboye kugwiza inkwavu kugira ngo umunwa wose uzoronka icyo ufungura maze umufuko wose uzoronke amafaranga. Murashobora kuba mufise ibibazo n'ubu tubatumirire kubishira muri commentaire, hama ntugire nturengane utagize like, utagize sabone, utatumiriye guhereza abutumire abandi ukapartaja iyi nkuru yacu canke iyi video kugira ngo ejo ntidutere imbere twenyene ariko duteze n'imbere n'abandi aho tubaye. Iyi urashobora kubikora wifitiye akandi kazi ujakura, urashobora kuba umufonctionnaire, urashobora kuba udandaza mugabo ibi urashobora kubikora karatsinda. N'umwana ashobora kuyiga mugabo afite afise urukwavu ashobora kuza kwahirira avuye ku ishuri cyane ariko aragira ikindi mugabo akakurikirana igitungwa ciwe gutyo mu myaka 3 ugasanga yabaye umumiliyonere. Bakunzi bimbonesha kure ikorera ku binga bwa none tuhe umutumire atubwire akajambo kanyuma yumva kuri ibintu by'urukwavu yohanura abandi bajene. Murakoze ubisanzwe cunumira abandi gwaruka canke imbere n'abakuze nuko kwitwarika cyane ubworozi bw'urukwavu. Kwako nko twavuze mu kiganiro ca mbere n'ubworozi bunyaruka. N'ubworozi bunyaruka barako nka inimishije ndiko ndimishuru wozi nyuma y'ukwezi kumwe azosanga mfise umwimbu. Hanyuma y'amezi 2 nzoshobora gushora wa mwimbu na roho. Kandi aho urukwavu rumwe rushobora kumpugana buri minimum 6. Muri ubwo butatu nyuma y'amezi 2 kama amahera ashobora kuba make ni 8,000. Urumva ko muri ico gihe uzi neza ko nyuma y'amezi 2 ufise 48 ku rukwavu rumwe, umva ko nta n'ikindi kintu wokora coza n'amahera mu buryo nk'ubwo. Nukuvuga n'umunyeshuri ashobora kuca yirihira minervare amakaye n'ibiki. Ego cyane babandi baje usanga tuvuga ngo akati twara kabuze byaranse iki niki ufise inkwavu zibica hingi 3 aya mayinite araboneka aya gasabuna araboneka agahuzu rakigurira muri make. Rero no tumira urundi rwaruka mbere n'abana n'abakuze kwako turi mu bukene muri kino gihe mu miryango usanga turira tugirane mugabo two kwijukira ubwozi bw'urukwavu kugira umukuru w'igihugu ashishika kubihimiriza n'imiburiwe urugo bose canke umujene iyeme akabukajije 5 ziwanje ngizi. Ndabizi neza ko imyidodombo canke imyidogo yogabanuka. Ncangiye kwa ntumira abandi kuza gufata karorero kubera ko nabwiye inzu ntigoye kubaka dukoreje ubuhinga bubaye ntigoye kubaka tudashimye kuhanika ibintu ngo byo muri construction moderne
murabona ko uburyo bwo kubaka inzu bari buto. Hama umutahe naho urukwavu rw'imbuto ushobora kurugura amahera make hagati y'ibihumbi 15 na 20 ugaca ugenda ukigwiriza umwimbu. Nuko murakoze n'icyo navuga. Tubashimire rero Otanaye kuri izo mpanuro muturonkeje mukongera mukaronsa abariko baradukurikirana. Nibaze yuko hamwe hogira n'ikibazo babaza murashobora kuja inbox cyangwa murashobora kuja muri commentaire mukabishura, gutyo tubandanye twinobera ubumenyi buciye kuri radio televiziyo Burundi bwiza, maze ntagiye uzoza avuga ngo je nabuze ngene ndakatunga cyangwa uya nabuze iyo ndagakura. Ushobora kugakora ku mugenzi wawe akaguhuka nawe ukazomukorera, byose bibaho ukabona gutambuka ugenda, ejo ugasanga umuntu afise aho wikorera utwawe. Nuko rero tubashimire kuri akigoro mwagize ko gutwakirira imbonesha kure yacu, ariyo n'imbonesha kure yanyu muri kumwe dukurikira. Namwe nimugize icyo mugira duhurira hahandi nyene Facebook, YouTube mu partage. Mwari kumwe rero na Alex ni mubona kuri kamera, naho mwari kumwe na Deborah nta kisumba. Tukaba tugire tuve muri communisare turi muri zone Nyambuye twisubirire mu gisagara hariya mu Kamenge aho musanzwe muzi dusanzwe turangurira imirimo yacu. Tubatumirire rero kutwaho ibikorwa byoshobora guteza imbere igihugu, kuko umwe wese ateye imbere n'igihugu kiba giteye imbere. Naho utaha rero mu kiganiro nk'iki nyene turabasezeye, mugire ibihe vyiza. Radio television RTBB ni vyiza by'Uburundi bwiza.